ngo bibaza ko hoba hari igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Hose rero ivyakozwe ni bimwe. Ababikoze biraboneka ko bafashe amaraso y'ibitungwa avanze n'imyanda yo munda babisuka kuri izo ngoro zose uko ari zitatu. Amabendera y'umugambwe araturirwa, aho ataturiwe naho basiga bayacafye ko umusaraba nko ngaho mu Ngagara, aho batabuye ahasanzwe hacapuye inkona. None ivyo vyoba vyakozwe nande? Mbaza umutima Renova arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Kinindo akibaza abakoze ivyo nico bashaka gushikako. Kubwiwe rero abo bantu akabita abagizi ba nabi. Ubwo mu bisanzwe ngaha mu Kinindo tubana mu mahoro n'umutekano n'indi migambwe. Dusaba rero yuko abagizi ba nabi babikoze n'ukuri bo biheba, kubera twebwe nawe dusotora. Gaspari Nimbona arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Ngagara we abanza kwita ivyo bintu ko ari ugusotorana. Ibi rero biratwereka yuko akaragasotora barashaka ko natwe twahava twigenza nkabo, ariko twebwe ico twiyemeje umugambwe CNDD-FDD wariyemeje gukina politike ku rubuga rwa politike gusa. Natadoma ku rutoke umugambwe numwe we yemeza ko ari migambwe itagira abanywanyi. Nta mugambwe turiko turagiriza numwe kuko ntawe turafata, ariko biraboneka yuko ari abanyamigambwe batinya guhangana mu vyiyumviro vya politiki bariko barabigira, ariko nta numwe turagira, nta numwe twagirije, ariko nta muntu asanzwe agira ibintu. Ababigira nabazi icari cyo demokrasi, kandi nababona yuko twibaza ko atabanywanyi benshi bafise. Eka na Jacqueline Nahimana arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Nyakabiga avuga nkuko nyene ko arabatinya ibikorwa by'umugambwe CNDD-FDD. Nabafise ubwoba yuko babona ibikorwa umugambwe CNDD-FDD uburi kurakora, bakiyumvira bati mbega none twogira iki kugira ngo abanwanyi bave kuri uwo mugambwe CNDD-FDD. Tireka tugire ibi vyitera bwoba kugira ngo bamwe abari bawufise ku mutima bawuveko. Tubamenyeshe ko aho mu makomine ya Kinindo, Ngagara na Nyakabiga hose umugambwe CNDD-FDD ngo banye neza n'iyindi migambwe.